umugore atashobora kuza babikora bazuva navyo andongorera iruhande y'amazi abasuma. Kaze muri kino kiganiro ca Burakeye. ubwa icyo bikora cyose turumva ko ijambo ry'Imana rigomba kutubwira ingene dukwiye gusenga. Vyugushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri uno munsi mushasha Imana ikwere. Baramukije mwese muri kumurumviriza kino kiganiro ca Burakeye. Imana ibaha umugisha kuri mwebwe mukirungikira abandi. Imana ibaha umugisha kuri mwebwe aya majambo muyarungikira abandi, namwe mudusengera. Imana ibaha umugisha. Werutse turiko turasoma muri kino gitabo cy'ivyahishuro Yohana igice 11 twabonye ibyaba abantu babiri twabonye ingene irenga bahaye Yohana irenga, ni bavuga ngo bampirenga rimeze nk'inkoni, hanyuma ngo bativa hasi ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro c'abarusengeramo, ama ngo intangaro y'urusengero uyireke uko yagerewe abanyamahanga, hanyuma ngo kandi n'igisagara cera bazogisiribanga, aho ni Yerusalemu, gisagara cera kw'amezi 42, ni imyaka 3 n'igice, niyo amezi 42. Ego kandi ngo abashinga intahe babiri bazovugishwa iminsi 1260 bambaye amagunira. Iyi nayo nyene bisa n'ibingana nyene nico kimwe n'amezi 42. Naha nyene harimwo niyo misi 1260, harimo imyaka 3, n'amezi 6. Ego no munsi rero tugomba turabe abo bantu babavugishwa n'Imana babiri ingene bizogenda. Dusomera hagere ku murongo igice ca 11 ku murongo wa 4, turasoma tugeze ku murongo w'8. Havuga gute ngo abo nibo biti vy'imyelayo n'ibiterekwa kw'amatara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi, kandi umuntu agomba kubagirira nabi umuriro ubava mu kanwa ugaturira abansi babo, kandi umuntu wese agomba kubagirira nabi uko niko kwakwiye kwicwa. Abo bafise ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura ntikoroke mu minsi yo kuvugishwa kwabo, kandi bafise ubushobozi ku mazi kuyahindura amaraso no kubabarisha isi icago cyose uko bagomvye. Kandi nibaheza gushinga intahe, igikoko kizoduga kivuye ikuzimu, kizobagwanya kibaneshe, kibice imivyimba yabo izogaragara mw'ibarabara iryo mu gisagara nico mu buryo bw'impwemu citwa Sodomu na Egiputa, kandi niho umwami wabo yabambwe. Imana nishimwe cyane. Aya majambo rero tugomba tuvugane kuri aya majambo y'aba bavugishwa babiri. Imana ni Imana ifise akandi karya kavuze bamuririmbye ngo uri Imana y'akandi karyo. Ego wakandi karyo ni Imana ifise ibindi biranga, ifise ibindi birengeye iby'abantu, ngo uri Imana y'akandi karyo ushobora gukora ibintu birengeye iby'abantu. Urumva rero twarumvise yuko abo bantu babiri bazoza, kandi aho usomye mu ntango ntubona
ingene bazoza iyo bazoba bapfuye. Mugabo aha turiko turasoma turumva ngo bavuga ngo ni nk'ibiti vy'imyelayo bibiri, yego ngo ni nk'ibiterekwa kw'amatara bibiri, hanyuma ngo bihagaze imbere ya nyene isi. Urumva n'abantu bahambaye bazoba bavuye imbere ya nyene isi, ariyo Imana yo mu ijuru ishobora byose. Kandi umuntu agombye kubagirira nabi, ukiyumvira kubagirira nabi, uwo muriro uvuye mu kanwa kabo bantu bavugishwa babiri uzobaturira ubice. Imana idufashe cyane, bizoba ari bikomeye cyane, uzobaturira ubice. Kandi umuntu wese ngo niyagomba kubagirira nabi, uko niko bikwiye, niko akwiye kuzokwishwa. Umuriro uzotibuka uvuye mu kanwa kabo hamuturira abo bantu bapfe. Umva, bazogenda baravuga ubutumwa bwiza, bagenda bakwiza kugira ngo bongere babwire abantu ko mu ijuru hari Imana, babwire abantu ko Imana yarungitse umwana wayo ikinege, ko banse kumwizera, ko ishengero yaduganye umugeni wiwe. Imana nishimwe cyane, kandi ko bari mu kaga, barindiye akaga kazobabako kubera ko banse agakiza k'Imana. Hanyuma bazoba bajingitwa bumva bavuga ko bagomba kubica, umuriro uzova ntuze mu kanwa kabo, hanyuma ubaturire bayigize. Imana idufashe cyane, kandi ngo bazoba bafise ububasha ku isi, bazoba bafise ubushobozi ku isi ngo bwo gukinga ijuru, imvura ntigwe. Yego, imvura ntigwe. Bazoba bafise ubushobozi bubasha bwo gukinga ijuru, imvura ntigwe muri ico gihe cabo c'intuzeye c'imisi 1260. Bazoba bariko baravuga ubwo butumwa bwiza, imvura ntigwe. Yego, kandi ngo bazoba bafise ububasha bwo guhindura amazi agahinduka amaraso. Abazoba bagombye kugira kutabumvira, bahindura amazi muri ico gisagara gihinduka amaraso, abantu babura ivyo banwa. Imana idufashe cyane. Nagomba nakubwire wewe uri mu bantu bizeye, uri umuhigwe. Mugabo abatarizera n'abagorwa baragowe. Kandi turumva neza ngo kandi nibaheza gushinga intahe, igihe cyabo nicyahera gushinga intahe, ngo igikoko kiduka kivuye ikuzimu. Igikoko, yavuga igikoko ni bwa buryo bwa Satani, tuzobibona mu gice cya 12 kwa ari uzova mu isi. Hariho n'ikindi gikoko kizova mu kiyaga. Igikoko kizoba kivuye mu isi, kizoba kivuye ikuzimu. Iki naco urumva azoba ari mumwe muri bakozi ba Satani, azoba ari umuyahudi. Hanyuma kandi azoza ngo babice, bazobica, kandi azobishobora ngo igikoko kizoduga kivuye ikuzimu, kizobagwanya kibaneshe, kibice. Azobagwanya abaneshe, ibice. Mugabo ngo imivyimba yabo izogaragara mwibarabara ryo mu gisagara kinini, nico mu buryo bw'impemu citwa Sodomo na Egiputa. Mbega bagomba kuvuga iyi Sodomo, bagomba kuyivuga kwiki? Sodomo hakorewe ivyaha vyinshi, nico gituma bagomba kuvuga ngo isodomo, bagomba kuvuga ko hazoba hari amabi menshi. Egiputa nayo nyene ni isi nayo nyene murazi ko yacobogoje Abayisirayeli, abana b'Abisirayeli yabacobogoje. Bavuga rero ko ngo bazogaragara muri ivyo bisagara, ngo kandi niho umwami wabo yabambwe. Imana nishimwe cyane. Bagomba kuvuga ko niho umwami wacu yabambwe. Bagomba kuvuga ububi bw'abantu ingene bagombye kugirira nabi, bagiriye nabi umwami wacu Yesu Kristo bakamubamba, ko nabo
n'uwo mutima w'iki gikoko uzoza wica abo bantu bagerageze kubagwanya, hanyuma babice muri uko kubica rero, muri uko kubica hanyuma ngo bazogaragara mu gisagara, imivyimba yabo bazoyibona. Kandi muri iki gihe urabona ko amateleviziyo ahari, isi yose izobabona, bazozana amateleviziyo babone barabe iyo mivyimba. ngo kandi ahepfo duhava dusoma neza twumve ingene ibintu bizogenda. Ariko rero twumve neza ko aba bantu bazokwigira nk'uko abayahudi banse umwami wacu Yesu Kristo, bakavuga ngo nabambwe. Naba nabo bazoba ariko baravuga ubutumwa bwiza, bazovuga ngo ntibicwe, bazoshima ko bicwa, hama bagire banezerwe, baryoherwe ko bishwe. Hanyuma mugaye ico bikora cyose, twibuke rero twebwe muri kino gihe, twibuke neza ko natwe tudakwiye kunezerwa. Hari abantu banezerwa bavuga yuko Yesu Kristo yapfuye nyene, yego yarapfuye, mugaye ico bikora cyose yapfuye kugira ngo twe turonke agakiza, yapfuye kugira ngo turonke amahoro, yapfuye kugira ngo turokoke. Urupfu rwa kabiri ngo tugiriye nabi kugira ngo turokoke. Kandi ngo harayiriwe abazosimba urupfu rwa kabiri. Kandi urupfu rwa kabiri kubizera Yesu Kristo nta bubasha rufise kuri twebwe. Imana yishimye cyane, nta bubasha rufise kuri twebwe, kuko Yesu Kristo ajya ku musaraba yaratsinze, yararudutsindiye. Niwe yemeye guhanwa ico gihano kugira ngo natwe twidegenze. Yemeye guhanwa kugira ngo natwe tubashe kujabuka, ducaho hantu turengane. Imana nishimye cyane, ducaho hantu twaca amahoro. Nico gituma rero ngo Yesu yavuze neza ngo aduhaye ububasha, ngo ndabahaye ububasha bwose, ngo nuko nimugende muhindura amahanga bose kuba bigishwa banje, ngo mubabatiza mubigishe kwitondera ibyo nabageze, umve ndi kumwe namwe gushitsa ku muhero w'isi. Imana nishimye cyane. Na rero majambo ya burakeye nagomba ko tuvugana kuri uno munsi, n'amajambo ariko aratubwira yuko Imana izoha kandi karyo abantu kugira ngo bihane, kandi abantu bazokwihana bazokizwa. Mugabo abatazokwihana bazoba bikwegeye igihano kirenze cyoko bazohanwa, kuko banse imburi y'Imana. Mwese mwariko murumviriza kino kiganiro, utaramwizera mwizere Yesu Kristo, nawe wasubiye inyuma mugaruke ko nawe uhagaze, birinde ntugwe, kuko turimirije kuzogirirwa neza twebwe abamwizeye. Mwese mwariko murumviriza kino kiganiro cya burakeye. Imana ibahe umugisha.